Ntiraguruka. Ntizosubira no kugaruka. Ubukeye bagiye kwira basanga yabuze. Urumva rero abana bacu abuzukuru bacu barimo barafinata. Ko rero barimo barafina. Tugerageze twebwe tutashoboye gufina. Tugerageze turabe ko bozoshikira mu buzima bwiza. Iryo voka rero ni ikintu gikomeye. Umuntu afise amavoka leta nubona ko yavuze ati umugabo agira amavoka ngahe 10. Umukenyeza amavoka ngahe 5. Umwana agira amavoka ngahe 2. Siko bavuze. None kuki uto wewe wavyumvise wa mwana nta nuko ivyo vyumvira vyumva ntarimwe arayatera kuki utoca umuterera umwijanija cyangwa umwigihumbi ejo bundi kujya zo kubere muri paradizo ya vision 40 niko bimeze tugizora yo kuyatera mu jem hari abantu barabaza ngo we none gukushaje byuzuye hige nasanze hari umuti w'inganza marumu nasanze kwisi hige ntazi n'ikintu wayateye bagumba ngo n'ababirigi bateye imikaratuza nisiyo dukora mu imbaho niwe twabiteye kuki tutokorera n'abandi nabo nyene bazoze basanga ibyo twakoze bamererwe ni muri iyo ntumbero tuvuga tuti dukore cyane cyane tuhimiriza no gwaruka biravuga hasi dukore uca wibaze hectare nizo kuzirima ushaje ni kibazo ngo nzopfe joya nimfe n'uyu munsi mugasigiye ngo nibyo murakoze ariko gamuta hari akabazo gatoyi akabazo kiwanje karora aho twatembereye hose yewe nabonye hari biterwa bicanze nasanze haba amavoka nkabonamo n'ibitoki ndetse nkabona ibiharage nkabonamo n'imyumbati n'ibitoki uru ruvangavange rw'izi mbuto rubaye rucanze ukunyene nta byoga ibindi nkawe ko wari ufite amatongo manini menshi ntibyari byiza yuko rimwe urihebera kimwe igiterwa kimwe ibindi kindi kugira ntihagire ibijya ibindi ikibazo nashatse kubaza kuko nkatwe dufite udutongo duto yuko uvanze ibi biterwa nk'uko mbona wayivanze atangorane yuko kimwe cyoga ikindi nicyo nagomba mbaza. Okay. Twebwe igituma tuvangavanga wamaze no kwihinyisha. Dufise amatongo manini menshi. Hari ahantu hateye ibintu bimwe ukwabyo. Aha naho usanga bivangatiranye. Ntugire ngo nibi byose bihari. Oya, nk'ubu ngaha duhagaze. Intumbero n'igiterwa cy'incungwe n'indimu. Nibyo burya aha tuhagaze kugenda uko nibyo biterwa duhagazemo. N'ibindi uzabikora neza cyane. Aho harimo ibitoke, neza cyane. Ibibonobono. Ibi bibonobono byo bigumara umwavu. Inuzanya ibi bitoki ubonamwo ibi no kuvuga ibi byarashaje yaravuye no kwisoko. Habitoke bene ibitugira. Kumbure turaza kugira ubuntu duce ku bitoke iyo uraza kuraba ibitoke tuba dufise ukuntu bari. Ibisi bitoke tubigumijemwo ko nk'ubu burya muci ni ibyatsi by'ibitungo. Bego. Hanyuma rero ibindi byose ubonamo sivyo hajya hepfo kuzomanuka iyo mu hectare umengo ashika 5 n'amavoka. Hajya twavuye kujya hepfo usateye amavoka kuzomanuka. Yagaragara. Rero ibindi birimwo nibiba ari byo harimo ibijumbu harimo imyumbati mugabo vision nibijya bindi. Kandi ibyo duha ivyo kurya vyavyo vyinshi nibyo biterwa biba birimo. Ayo iyi mintu zenye izincungwe turaziha ibyo kurya gusumba ibitoke ibibonobono byo nta numwavu tubiyavyo byo birawifitiye nuko niko bimeze niyo nyishu nuko bakoze naho ndafise ikibazo genda kibajije ibi kena gomba kubaza kama kereke umwumbati nitegereje umwumbati mbona ukungene iyo myumbati ugiye kwitereza ukaraba ni minini cyane teye n'ubwoba agomba ndababaze musubiremo ingene iyo myumbati ishobora guterwa twagiye kuko nababwiye ko ibintu byose ari kuri tere ubu tugiye mu myumbati wayibonye aho bayuteretse bashobora kuba ari montage bazanye ibintu barembeka ko tuze kuraba rero ayiteye kugira ngo uce ubaza ati nuko bimeze
cyo tugira ikindi nanye mfise muta kuvyerekeye mwatubwiye ibiterwa niki mugabo nkuko vyerekeye isi ibi byose nuko bihagaze ahantu hameze neza gute isi yacu tuyigarukana amwe akanovera kandi ibyo bintu bikunde bipfa gukunda ari yose yanke kwisi naho bivuga kwiki kugira ngo bigarukana akanovera isi ubusanzwe nta simbi ihari urabyumva turi kumwe nta simbi ihari isi yose ni nziza kubera iki ni nziza kandi hateshe hatamira haramera urumva igituma hatamera uba wahagaburiye ibintu bitari vyo bidahura n'iyo si ubu twebwe turafise ahantu dushira bimwe bitishwagara ishwagara ni ibintu bituma indimiro iva mu kintu bita kagara umururazi urumva rero ko kagara canke uwo mururazi waciye ufata iyo si yawe nta nguvu ifise uyiteyemo ibintu none wumva byokura gute kandi harimo umururazi nicyo gituma rero utegerezwa kwanza gukuramo uwo mururazi hari yindi si usanga itarimo umururazi ahubwo irimo n'umwavu urenze none kutawuzi utazi kurenze uwo bigenza gute je nk'umuhinga ndafise ukuntu ndaba ibi bivuga ni isi nta mwavu urimo isi yarapfuye nabi irimo umururazi mugabo we ntabyuzi uca witabaza muri nuzenya muri izabu bakaza bakagupimira bakakubwira urugero iyo si yawe igezeko je ntawe uza kumpimira izabu turakorana muga ntibaza kumpimira ko je biri mu mutwe hari igitabo ugeze ubona ntora igihe twakavuganiye amajambo wumvise akama nicyo gituma rero jewe memoire yanje yunzemwo ibyo nyene nibyo birimo kandi ufite experience rero urumva ndamenya isi mbi ndamenya isi nziza ndamenya igiterwa gishobora gutegwa hana hariya ibyo ndabifise ahubwo karibu kugira ngo muze murayoragura namwe mubisigarane ko jewe nababwiye ko ndi mu rugendo rw'imyaka 500 namba atari banga je navyo ubiraba gute mu dufashe kandi bishobora gupima none umururazi uri mu isi rero kandi ibyo biragoye ko nikigwa kihani ibintu nizi myaka 10 ubiyore umunsi hapana umunsi umwisaha imwe cyangwa itarakora nagira ari ikintu urabira kuvuga ati nk'iki gitewe ndakibonye hafi ibyo turabira ko ibintu by'ibiterwa navyo nyene biriho nk'ubu dufate akarorero turasanze ahantu hari igitoke nk'uciye mbona hano icyo nokwereka urabona hano hantu hoba ibitoke mbe no kubera iki twaciye tubona kiriya kintu kijya kintu zenyura muri cyo niyo kigera oya uzenya arowe urabona yigera niyerekana kwiyisi byoshe kwarowe usanga igera yikuze cyane igera none yabigeze hajya byerekana ko iyisi wetera ko ibintu biduga yohaba wari majati be none nta burorero ushobora kutwereka wabonye iri shugwe iri ni shugwe ariko navyo nivyo kujya by'ibitungo bibona iyo twabonye yuko bishobora gukura ngahantu byumvikane ko yamukuntu yiteye ngaha bitegezo gukura iri mu bwoko bw'ikirandaranda ibintu rero by'ibirandaranda biteye ngaha byose byohaba nuko ibyo nibyo ushobora kurabira ko kagenda ahantu ukaraba igiti gifitanye isano n'ibindi bintu ugomba gukorera ko cyahabaye bifitanye isano ibitunguru hari ibindi bintu biti bitungunguru hagibonye igitungunguru kiba n'igitunguru cyakira yeye uvuze igitungunguru ruba mu kuzimu rumera gutya witwa urutungunguru nyene urabye ahantu ukagenda ahantu muruze nya mu gikumba ugasanga hariho ibintu bitagatani uracyumva ubonye bigatani bihaba kubitamwo arowe zohaba ni famille zimwe arowe none zirarima aho nubona ko ari umurima wa arowe agunda umurima zirafise isoko none isoko rirahari mugani riri ngaha mu Burundi oya arowe
moto za plastique ntazi we ibikubijanye ibi n'ivyo ni boro na rose na boro ya rose ico iboro vuzi ni papa y'ikigabo numuti umuti ukomakomeye cyane niyo murambona abantu baza kubisaba benshi n'umuvuzi kama ndi umuntu nkunda ibintu naturel ndakikunda cyane abavyeyi bafise ibivyimba vyo mu bitereko pesa Mama Victoire sabwe igitangaza mu Burundi igitangaza nyabaki waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka ruhingura moto zidakoresha igitoro zitwa muravyo aha mu Burundi nyene yo sinabivuze mu gaharira nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu moto muravyo irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kwishira kuri charge ikiza moto muravyo nta sheni ifise nta vy'amavuta ntikoregwa na vidange muri make hacikugoza kugira bakwereke yuko zikomeye uguze moto muravyo Electromeka iguha garanti y'umwaka wose iyigukorera ku buntu erega hewe za moto zirakomeye mviriza kabijya ka Electromeka irahingura n'amamoto afise porte bagage ku buryo moto imwe ishobora kunguruza ibira 500 Electromeka irafise na garage ikora moto z'ubwoko bwose none Electromeka ikorera he bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi na komande zibera mu Burundi mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro ciza cane bazita muravyo Electromeka izo yarasohoye n'imodokari Electromeka irakora ku bwinshi na tujya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga Electromeka muyisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market bakure kuri 69 144 843 Electromeka urashoboye pe